Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe igice ca 33. Gusubira mu vyagezwe igice ca 33 cose umutwe w'amajambo uvuga ngo Mose ahezagira imiryango y'Abisirayeli. Iyi niyo mihezagiro Mose umuntu w'Imana ahezagiye Abisirayeli atarapfa. Atuhoraho yaturutse kuri Sinayi, yabarasi yaserutse kuri Seiri, yakayanganye aserutse ku musozi Parani, avuye hagati mu masinzi y'abera. Iburyo bwiwe hari umuriro waka. N'ivy'ukuri arakunda amahanga, abera we bose bari mu kuboko kwiwe, bicaye hambavu y'ibirenge vyiwe, umuntu wese yumva amajambo yiwe. Mose yadushingiye ivyagezwe, nivyo shamvu y'ikoraniro ry'abayakobo. Kandi uhoraho yari umwami mu ba Yeshuruni. Yeshuruni ni izina ry'itazirano ry'Abisirayeli. Igihe Abisirayeli bagaba abantu bakorana, imiryango yose y'Abisirayeli igakoranira hamwe. Abarewubeni baragahoraho ntibagapfe, abantu bo muri bo ntibabe bake. Ibi nivyo yavuze ku Bayuda, atuhoraho nibumva ijwi rya Yuda, umusubize mu bwoko bwawe. Amaboko yiwe yaramurwaniye, nawe uzumubera umutabazi wo kumutabara abansi biwe. Abarewi abavuga ko ati tumimu zawe na urimu zawe zifiswe n'umukunzi wawe, uwo wageragereje imasa ugaharira nawe ku mazi y'Imeriba. Lewi yavuze ku bya se na nyina ati sinkibamenya, nabo bavukana ntabemera canke ngo anamenye n'ivy'abana biyubwiwe, kuko Abalewi bakomeje ijambo ryawe bakitondera isezerano ryawe. Bazokwigisha abayakobo amateka washinze, bigisha Abisirayeli ivyagezwe vyawe. Bazokumotereza imibavu, bakosereza ibimazi bidasonoye ku gicaniro cawe. Ewe uhoraho, hezagira inkomezi za Lewi, wemere igikorwa c'amaboko yiwe. Uze wame uvunagura urukenyero rw'abamukuriye hasi, bona bamwanka kugira ngo ntibongere kuvyuka. Ababenyamini abavuga ko ati n'umutoni uhoraho, kandi azobana nawe amahoro, yama mukingiriye ukarinda bwira aba mu bitugu vyiwe. Aba Yosefu abavuga ko ati igihugu ciwe kiragahezagirwa n'uhoraho, kironka umuhezagire birenze ibindi biva mu ijuru, n'uwikime n'uw'amazi aryamye hasi kuzimu, umuhezagire birenze ibindi vyezwa n'izuba, n'ubirenze ibindi vyera uko ukwezi gutashe, n'uw'ivyagahebuza vyera ku misozi yahozeho kera, n'ubirenze ibindi vyera ku mirambi yamaho, n'ubirenze ibindi vyo mu isi n'ibiyuzuye. N'ubuntu bwimwe yari muri ca gisaka c'amahwa, umugisha ube ku mutwe wa Yosefu, mu gitwariro c'uwagizwe mukuru muri bene se. Impfizi yiwe y'uburiza, icubahiro ni cayo, amahembe yayo ni nk'ay'imbogo. Izoyicisha amahanga yose gushitsa ku mpera y'isi. Niko amasinzi y'Abayefurayimu ameze, bo n'ibihumbi vy'Abamanase. Abazebuloni abavuga ko atewe Zebuloni, nezerwa gutera ururengo kwawe, nawe Isakari nezerwa kwigumira mu mahema yawe. Amahanga bazoyatumako ngo aze ku musozi wabo, aho niho bazotangira ibimazi vyo kugororoka, kuko bazovotagira ibibogaboga mu biyaga, n'ubutunzi buhishijwe mu musenyi. Abagadi abavuga ko ataragahezagirwa uwagurira Gadi, abunda nk'intambwe y'ingore, atabagura amaboko no mu gitwariro. Yikubitiye umugabane usumba iyindi mu gihugu, kuko ari icibare c'umugabisha w'ingabo cari kibitswe. Yaje arongoye abantu, yashikije amateka y'uhoraho n'ivyo yashinze ku Bisirayeli. Abadani bavuga ko ati Dani ni kibuguru c'intambwe, asimba vibashani. Abanafutali abavuga ko atewe Nafutali, uhaza ivyo wahawe ku buntu, wuzuye imigisha y'uhoraho, ni wegukira igihugu c'Iburengerazuba n'ic'Ubumanuko. Abasheri abavuga ko ati Asheri aragahezagiwe kuruta abandi bana, ashigwa imbere na bene se, ajobeka ikirenge mu mavuta yerayo. Ibihindizo vyawe bizoba ivyuma n'imiringa,
kandi uko iminsi yawe ingana niko inkomezi zawe zizongana. nta gihwanye n'Imana yawe ewe Yeshuruni. Twibuka ko Yeshuruni bisobanura irindi zina rya Isirayeli. nta gihwanye n'Imana yawe ewe Yeshuruni, iza ireruwe n'ijuru, izanywe no kugutabara, iza ireruwe n'ibicu, iri n'igitinyiro. Imana ihoraho niyo buhungiro bwawe, kandi amaboko y'ibihe byose yamakuramira. Yirukanye abansi imbere yawe, iravuga iti genda urandure. Ko niko abise bahavuye baba amahoro. Iriba rya Yakobo rikibera ukwaryo, mu gihugu kibamwo ingano na vino, ijuru ryacu rigatonyanga ikime. Yemwe Bisirayeli murahiriwe, n'ihanga kirihwanye namwe, kuba ihanga ryarokowe n'Uhoraho. Ariwe nkinzo ibakingira ikabakiza, ariwe nkota ibubahiriza. Abansi banyu bazoza babakomera ibobo, namwe muzosiribanga ibitabo byabo batavye ku mpinga z'imisozi. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, Imana ibashitse ku imihezagiro yanyu namwe. Iyi niyo Mose yahezaga Isirayeli. Mu gusoma mpwemu yera gutware nawe wumve aya majambo ari gwawe, uragahezagirwa mwana w'Imana, uragahezagira uduteza amatwi, uragahezagiranwa n'abawe. Nkundira ndakwature ku murongo wa 27. Imana ihoraho niyo buhungiro bwawe, kandi amaboko y'ibihe byose yamakuramira. Yirukanye abansi imbere yawe, iravuga iti genda urandure. Mukundwa, amaboko ahoraho akuramire, amaboko ahoraho akuzigama. Urakoze kudutega yombi, urakoze gusangiza abandi ijambo, urakoze guhezagira ibibondo byawe, uhezagira abawe, uhezagira igihugu cyawe, uhezagire aho ubaye, uhezagira abawe n'ibyawe. Urakoze kudutega yombi. Ibihe byiza, umunsi mwiza, ijoro ryiza, aho uherereye hose ku isi, umwami akugirire neza. Kandi murakoze kubandanya kudushingira intahe z'ivy'Imana ibakorera n'ivyibakoresha. Muragahezagirwa.